ndabona turabirembeje tuzomara amaze nk'umwaka uheze. Reka nk'iki ubu mw'ishure ryose n'igihe twakuze kuwa mbere. Turabe ibintu bivuze mu ndwi Bosco ibintu n'ibiki mbona ngaha. Mw'iki ubu n'igihe nzoba uwa mbere. Mwana we Bosco ibintu wavyanditse bikuye mu mutwe wawe. Ubu nakubariye mw'iki ndagacikira izosi wanashaka ntibaze bampe irindi je namwe nigeza nobeza ubwenge bwose bwari mu bwonko ubu bwose nabukuye igikunda bukoresha niyo mpamvu nakubwiye muyu mwaka ntegetwa kuba uwa mbere vyakunda byashoboka. Reka ndagusomere n'ubwenge bwawe bwanyishuye. Ikibazo ca mbere kivuga uti photoshoot ni ukuvuga iki? Nawe curi inama na bwenge bwawe bwose. Ati photoshoot ni ukuja muri sunshine. Bosco iyi niyo nyishu nyene. Mwiki kinakubariye. Reka ndagusomere ikibazo ca kabiri nakubajije. Ikibazo ca kabiri kivuga ati ni kubera iki amazi abira? Nawe curi inama n'ubwenge bwawe nyishuye. Ngo amazi ngabira ari uko yumvishe inkuru twenze. Umuvyeyi akuvyaye kera ararusha. Nivyo ko none mwiki nawe ukoresheje ubwenge bwawe mu vy'ukuri hajya amazi yari karabira ntaba ari karatwenga aba yumvishije agakuru ku ruhande karyoshe. ikibazo cya gatatu nakubajije kivuga ni ikihe gihugu kiri muri Afrika? None ubwenge bwawe kucinyicura ati ni Ubushinwa. Koko Ubushinwa buri muri Afrika? Shamwari nari nzi yuko nawe uzi ubwenge ubwo sanze bwaragutse mama. Abana bone mukigira imbere ubu nyene nyisikijuje ndi mwigisha wawe. Ne mwiki izuba ntiserukira hariya rikarengera hariya oke ubu tugiye mw'ijoro kuko mw'ijoro ntituzi ibihabera bisobanura yuko n'ibintu bigiyo biri mukama y'ikigongo ndumiwe ubwenge bwawe ukura. Nizeye ko abanyeshuri nigisha bafite ubwenge nk'ubufise. Bosco bari kwagaze ngaho mwibarabara nakagafunga kama yambitswe ubusa. ubu ni mwarimu. Mwarimu wawe yambara ubusa? Mwarimu bakeye. Sha ndumiwe kwera ubwenge bwawe wabukuye. Ntibitangaje mama wawe nikameze yambaye mama wawe. Mbona budakwiye. Nta muntu azi ubwenge yo kwambara ubusa kandi yigisha abanyeshuri batandukanye. Cyagura n'iki giti cyawe. Niyo mpamvu ndakibaza hagati amazi abira kubera ikikangishura hagati abira kubera abayuje agakuru gatwenze. Cyagura n'iki giti cyawe. Ipfu ni wewe. Kuwa mbere muzoze muzana. Kuwa mbere mbese utaje urafite akazi kugira ngo uze kudukura. Amatara y'ubwenge yatware kwa sonanyo. Ngenda ndi mu muhanda. Urabona ko byakwiye. Nyambika ubusa umenga sinzi niwo kabo. Aho biri naho kavuga nandura bakahawe. Umuntu yiyubashye yigisha abakwiye kwambara neza akwikwira. Ntabwo iyo kiyambika burya bumenyi ntikabona n'ingene kamera. Nkabona uberewe no kwambara imini ku buryo uvanga abantu ngo ni ibijuju. Ibijuju ikijuju ni wewe. Uba warize naho amashuri yawe ahubwo nkeka baranakwibiye. Ko sinumva kubwigisha wari kubwiga ukaba ushobora. N'ubushizi bw'isano.